tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Ndashaka twige ijambo ry'Imana rero. Nagomba tutangure ikindi cigwa gishasha, niza ko kizotushitsa mu bundi bwiza bukomeye cyane. Tujanire mu gitabo c'Abaroma igice ca 12. Igitabo c'Abaroma igice ca 12. Umurongo mbere ku murongo wa mbere no wa kabiri, ndasoma 200 gusa. Ndasoma mu izina rya Yesu. Mbega mwazanye ama Bibiliya? Abantu basoma Bibiliya y'impapuro muyaduza hejuru. Turiko turagwira. Duza cyane muri safse Bibiliya y'impapuro. Turiko turagwira. Abandi kweki mutazifise. Udafise inkota igure. Genda ikure. Praise God. Abayisiga muhira namwe namuze muragira iki? Murazizana. Tuje mu ngoro y'Imana, tuzane ijambo ry'Imana. Munambwiye ati pasa ndafise electronique ngaha. Izogiye gufasha uri mu modoka, uri mu ndege, uri mu ngendo, kubera Bibiliya batayigenda. Muga mu rushengero ifo gutunga Bibiliya. Nawe mu nyase nta kibazo. Ifo kugira iki? Uzana Bibiliya kandi ifo kuyitunga. Nzobasiguriye impamvu, nama ndabivuga mwanze basiguriye impamvu. Abo twari kumwe mu masengesho narasiguriye impamvu gatonye muganzo isubira umunsi. Nari mvuze ngo dusome mu Baroma rero, nabari bifise ama telefone ntacu ndabaye uruhusha musome muga ara prochaine occasion muzoze muyizanye. Abaroma 12 umurongo wa mbere aba ngo nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Imana ihabwa icubahiro. Gusa ikigo cyane ndagomba kugihagarika cyane kuri umurongo wa 12 haba ngo ntimushushanywe n'ivyiki gihe. Twese tuvuga ati sishushanywa n'ivyiki gihe, cyane tuvuga ati sinishushanya n'ivyiki gihe. Akarongo gakurikira yamara muhinduke kenda gomba kubigisha ikigwa kiyoba ngo ubuzima buhindutse gose. Ubuzima buhindutse gose niyikuye muri uno murongo kivuga ngo ubuzima buhindutse gose. Muratanguye kunyumva. Ntimushushanywe n'ivyiki gihe, yamara muhinduke gose mugize imitima bani mana kame kosa akarafite cyo gasigura. Bakibashiraho virgile bacavuga ngo kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba. Akanzokaza ko nivyo vyiza bishimwa bitunganye gose. Amajambo yose nzoyazako. Mugabo no munsi ndagomba guhagarara cyane nko mu gace ka mbere k'uyu murongo. Hava ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, akandaza kugasurinya. Icyo kabiri nza gusurinya gose nagakurikira yavuze ngo yamara muhinduke gose. Ibindi nzobibandanya ikindi gihe. Tuvuga ubuzima buhindutse gose. Twese tuvuga ubuzima buhindutse gose. Twongeze tuvuga ubuzima buhindutse gose. Igihe Paulo yandikira Abaroma ryari shengero, usaba pagani yari yandikiye
abantu ba Yesu Kristo bavutse ubwa kabiri, abana b'Imana. Bamwe bashobora kuba barabavuga butumwa, abandi bashobora kuba barabaririmbyi, abandi bashobora kuba barabamambere b'ishengero bakora ibikorwa bitandukanye, bari mu ishengero bakorera Imana. Hama abandikira igicete gikomeye cyane, ababwira ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke gose. N'ayandi majambo yakurikije. Ngaha nagomba kubanza gukuramwa akantu. Nagomba babwiye yuko iyo umuntu yakiye Yesu Kristo ntaca ahinduka automatiquement gose. Kubirivuze ngo guhinduka gose. Iyo abacari igikorwa cyo kiba automatiquement ntiyari kubandikira igicete. Igituma yandika igicete nuko uhejeje kwakira Yesu Kristo ari kindi kintu yise guhinduka gose no kutishushanya n'ivy'iki gihe. Donc nagomba utahure yuko de kuvuza ubwa kabiri igikorwa cyose nikiba giheze. Hari ikindi gikorwa avuze ngo cyo kutishushanya n'ivy'iki gihe, mugabo kandi no guhinduka gose. Rero nagomba vraiment muri iyi session yanje nsurinye cyane cyane amajambo abiri, kutishushanya ariko kandi no guhinduka gose. Guhinduka bisigura iki? Guhinduka gose bisigura iki? Ikindi kintu ndabateye ni kuzora muzana mu ngoro y'Imana n'ahantu mwandika. Bavuga ati pastor dusaba ibintu byinshi kugira muba abana b'Imana bashitse. Ifo kuzurakira ijambo ry'Imana ukaryandika ahantu mutashe ukarisubiramo. Sivyo none? Turi umuryango ntavyo kugira ikimazi no kubarira. Vyiza ya verse urayandika ukayasubiramwo uri wenyene. Amen. Guhinduka bisigura gutakaza ubuzima warubayeho ukakira ubundi buzima. Guhinduka bisigura kurekura ubuzima warubayeho ukakira ubundi buzima. Yindi sobanura guhinduka no kuva mu iforoma warusanzwe urimo, warusanzwe ubayemo, hama ukaja mu yindi foroma ijambo ry'Imana ikorera gushiramo. Amen. Guhinduka ni igikorwa kibera mu mutima kikagaragara hanze. Kwishushanya aho bitandukanye no guhinduka. Kwishushanya ni igikorwa kibera hanze, mugabo guhinduka ni igikorwa kibera indani kigaserukira hanze. Praise God. Iyo birivuze ngo rero muhinduke gose, mbanze magarare ngaho. Iyo bivuze ngo muhinduke gose, burya niri kiravuga ubwa mbere hanze, iri kivuga ubwa mbere indani hafekta hanze. Amen. Kwishushanya ni gikorwa gitangurira hanze kigaherera hanze, indani haguma ari handi nyene. Umuntu ashobora kwishushanya n'undi muntu nibisigura ngo indani asa nawe, mbwa yagerageje gusa nawe mu byo hanze. Ashobora kugaragaza kwambara nkawe, kuvuga nkawe, gukora nkawe, mugabo indani ari uwundi. Ibi rero Bibiliya nivyo yita impemu y'igifarisayo. Abafarisayo n'abantu bari bafite foroma hanze bagomba kwishushanya nayo, mbwa indani Bibiliya ikabita ngo zari imva zirangaye canke zimwe amagufa yumye. Donc igikorwa rero cyo guhinduka nta ugifataniye ubwa mbere no hanze, gitangura indani gasesekara hanze. Haleluya. Komerera igikorwa gihera indani gasesekara hanze, nagomba ndabamenyesha yuko guhinduka ubwa mbere si igikorwa gitangurana n'Imana. Ndasenyuye ikintu kinini. Iyo umuntu avuga ati ndagomba guhinduka, ndazi teori twigishijwe, umuntu acaja imbere y'Imana ati Imana mpindura. Hama reka fate ko ngomba guhindura imvugo. Acavuga ati Imana hindura imvugo yanje. Yamaye heze gusenga agaca yigira. Uwundi avuga ati jewe simfise umwete wo gusenga. Amaturite njamwo rimwe na rimwe. Ijambo ry'Imana nta mwete mfise wo kurisoma. Simfise imyanya yanje gusenga. Sinezerewe ivy'Imana. Hama iyo umuntu yisanze ameze gutyo, reflex ya mbere yamikiza acaje imbere y'Imana ati Imana mpindura, nanje shira mu mwete, nanje gira iki. Wafise ivyiyumviro ko guhinduka bitangurana canke bikorwa ubwa mbere n'Imana mu buzima bwiwe.
c'est vrai imana ifite igikorwa gikomeye cyane mu guhindura ubuzima bw'abantu. Mbwa imana nagomba ndababwiye ko idashobora guhindura umuntu n'umwe adashatse guhinduka. Burudire yuko guhinduka ntibitangurana n'Imana. Guhinduka bitangurana n'umuntu, Imana ikabyivangamo. Iyo umuntu agiye imbere y'Imana ati Imana mpindura shaka kukuba, shaka kugendana nawe, shaka guheba iki kintu, avuga ati Imana mpindura. No. Ari umuntu afise mentalite yuko wewe atarimwo, ari Imana gusa ibikora. Iyo bitevye yumva yihumuriza avuga ati jewe igikomeye narasenze Imana impindure, niyo yacerewe nirampindura. Mbwa ukuri nuko guhinduka kuvyukuri ntibitangurana n'Imana. Guhinduka bitangurana na wewe kubanza kwangaja decision yo kuvuga ati shaka guhinduka. Imana yamara kubona ufashe iyo decision ikaca ishigikira iyo decision yawe mu kuguha inguvu zo gutandukanya n'icyo kintu. Hari umuntu aranyumva? Uriko murumva ingene bikora? Alors intambamyi zo guhinduka, bavuga intambamyi hama ndaza kudugiraho nyene. Intambamyi zo guhinduka ni igihe umuntu arondera impinduka hanze yiwe, ku bantu, ku Mana canke kubamukurira. Kuko guhinduka imbere yuko ubirondera mu bantu ukwiye kubanza kubironka muri wewe. Mbere yuko usaba impinduka umuntu ukwiye kubanza wewe gufata decision yo guhinduka. Praise God. Now, hallelujah. Narivuze ngo hallelujah. Guhinduka birashoboka vraiment. Guhinduka birashoboka. Mugabo guhinduka nibishoboka ku muntu atararambirwa n'ibintu kanaka. Hari ubuzima utegerezwa kubanza kukurambira, hama wewe nyene ukiyumvira, ukicara, ugafata ama decision yo guhinduka. Hari ama decision yo guhinduka. Comportement yose yohinduka ku buzima bwawe. Ibintu utarushoboye ushobora kubishobora. Ibintu utakunda ushobora kubikunda. Ibintu utawufitiye umwete ushobora kubigirira umwete. Mugabo guhinduka ubwa mbere ntuvyumve kubisaba Imana canke kubisaba abantu, ubwa mbere wewe gufata decision. Numva mwemere karasunikira ku nkuru itari kuri agenda yanje. Mwese murazi umwana bakunze kwita umwana w'itangaza. Yagiye yakubutunzi bwa papa wiwe canke umugabane wiwe, hamagenda mu bihugu vya kure, bivuga ngo iryo tunga arajyaya mu buhumbu. Ahegiye kujya mu buhumbu birivuga ngo amererwa nabi gushika yipfuza gusangira n'ingurube, ibishishwa bagabura ingurube. Hama bivuga ngo umunsi umwe arisubiramwo. Twese tuvuga ati arisubiramwo. Umviriza rero guhinduka bitangurira. Guhinduka nibitangurana n'Imana. Guhinduka bitangurana no kwisubiramwo. Se wiwe yarashaka ko umwana agaruka mu rugo. Imana yo mwijuru yarashaka kujya mwana atabaho ubwo buzima. Mugabo ntiyari gushobora kuva muri ubwo buzima ataragira ikintu kwita kwiyevariwa, hama kisubiramwo. Twese twange tuvuga ati kwisubiramwo. Muri iki kigwa cyanje sinzoshuhagiza, ngomba kukwigisha. Twese tuvuga ati kwisubiramwo. Kwisubiramwo bisigura iki? Nukwiyegizamina. Nukwicara ahantu ukamenya ati mbega burya jewe mbayeho ubuzima bumeze gute. Urazi ko ari umuntu atazi ubuzima bayeho. Kugira umenye ubuzima bayeho uraburaba, urabwiga, urabwiga nyene. Uragomba kumenya ubuzima bayeho bwaribwo. Nga muko kwiga ubuzima bayeho ivyo birivyita kwisubiramwo. Mu kwiga ni utora amakosa yawe. Abantu benshi biraborohera kwiga ubuzima bw'abandi, bwabo bake cyane boroherwa no kwiga ubuzima bwabo. Biroroha kugira commentaire ku buzima bw'undi muntu, bake cyane biborohera kugira commentaire ku buzima bwabo. Alors mugabo umuntu ahinduka, umuntu ava ku rugezo rumwe rwo guhinduka akaja kundi rugezo rwo guhinduka, n'umuntu ataguma bandanya mu buzima, mbwa n'umuntu atora gati bakicara. Bibiliya ivuga ngo akisubiramwo. Mu kwisubiramwo ni utora kuri mubi. Hari abantu ari babi batazi ko ari babi. Hari abantu bafise ishari batazi ko arifise. Hari abantu mvuge gute anakenye atazi ko akenye, yuzuye ubwibone gusa. Nkamwe
yicaye mu buzima bwe akiyevariwa yosanga ari umukene akomeye mugabo yita umutunzi akomeye. Kugira witahure, kugira wimenye uwo ari we, burya umuntu wa mbere agoye gutahura ni wewe. Ndasubiramwo ikiremwa cya mbere kigoye gutahura ni wewe nyene. Kwimenya biragoye cyane gusumba kumenya undi muntu, kumenya uriwe, kumenya ibikujyohera, kumenya ibintu bigupasiona. Ivyo birakomeye cyane gusumba ko bimenya ko umenya ivy'undi muntu. Biroshe gutunga urutoki indi muntu ukavuga ati uyameze gutya, uyameze gutya, ugemeze gutya. Muga kumenya ati jemeze gutya nico cigwa gikomeye, ni naco kintu kigoye cyane. Bibiri ivuga ngo kugira ugitore ubanza kwicara ukagira iki, ukisubiramo. Twese tuvuga twisubiramo, twongeye tuvuga twisubiramo, twongeye tuvuga twisubiramo. Hari umuntu ashavura atazi ko ashavura. Hari umuntu afite karakteri goye igora no kubana n'abandi mbwa atazi ko iyo karakteri ayifise. Kubera iki? Nafise umwanya wo kwicara ngo yisubiremo. Ari umuntu agomba guhinduka gose, si umuntu aguma yirukanga cyangwa aguma yiyemeza icyo atari. N'umuntu yicara akemera kwa front ubuzima bwiwe bw'ukuri, hama agatsindwa agahinduka. Haleluya! Nari mvuze ngo Imana ishimwe cyane. Paulo yandikira Abaroma ababwira ati hey, muhinduke gose mugize imitima misha. Aro ikintu cyambere ko nababwira intambamye ya mbere yo guhinduka nukurondera impinduka ivuye hanze yawe. Bonima ibi rero niko tumeze kandi tuzi n'ingene twameze gutyo, twavyigishijwe tutabizi. Mu gihugu hari ibibazo, abene gihugu bose baca baraba president ngo azana impinduka. Nga reality president ashobora kuzana impinduka mu gihugu ari wenyene, twese turavyemeranye. Praise God. Alors hano hose hari uburongozi, muri famille hari ibibazo, umuryango wose ucuraba abavyeyi ati bavyeyi zana impinduka. Kubera iki? Boro ivyo bintu burya biriko biratwigisha ko guhinduka nta ruhara agenda bifisemwo, hari undi muntu kanaka ategerezwa kuzana impinduka. Nk'ubu tumaze kuba turi community kuja turi shengero, iyo hari ibibazo kenshi umuntu ariko acaraba pastor zana impinduka. Mbwa realite umuntu umwe nashobora kuzana impinduka ahantu harenze abantu babiri. Birasaba ko abo bantu bose bajamwe bakazana impinduka wana. Hamwe karanyumva? No mu buzima bw'umuntu rero ivyo bintu, iryo shure ry'ivyo bintu umva twavyize mu vyeke burongozi bw'igihugu, turavyize mu mafamiye yacu, turavyize mu ishengero, turavyize n'ahantu mu ishure twagiye turaca. Aho hari kibazo hari abantu kanaka baca barabwa kugira bazana impinduka. Iryo shure tutarihe minervare burya mbwa twarayitahuye. Muri twebwe iyo hari kibazo kenshi umuntu aca yumvira none naka wewe zana solution, naka nawe zana solution. Mbwa realite solution y'ubuzima bwawe ifise wowe nyene. Reka ni muranyumva neza, impinduka y'ubuzima bwawe ifise wowe nyene. Alors tumaze kuza mu by'ubuzima bw'Kristo, tumaze kuza mu by'ubuzima bw'Kristo, umviriza ikintu cyaciye kiba. Twaciye twicara ngaha baca batwigisha ko ibintu byose ushaka mu impinduka ni Imana iza kuzana impinduka mu buzima bwawe, kandi ico ni ikintu cyiza. Mugabo Imana nayo raba ingene yimereye, ivuga ati imbere yawe ndashize umugisha n'umuvumo, wewe hitamwo icyo ushaka. W'imbere yawe ndashize ubugingo n'iki n'urupfu, nga ni wewe ufite responsibility guhitamwo. Alors n'imbere yacu hari ubuzima buhindutse, umuntu ashobora guhitamo kubandanya inzira kanaka, ngundi ashobora kwicara akisubiramwo hama kazana impinduka mu buzima bwiwe. Haleluya. Alors muri introduction yanjye nagomba mbanze ndakumvishe ko impinduka yose ukeneye irashoboka, nga kugira ishoboke hakenewe wewe n'Imana mu buzima bwawe. Kazikende nande? Wewe nande? N'Imana. Kandi gitangaje si Imana itangura, ni wewe utangura. Imana ikorera kuvyo wewe wahisemo kuvuga ati ibi bintu Mana shaka ko ibintu bihinduka. Deko gifata iyo ngingo, Imana nari iri ngaho gisupporting iyo ngingo. Alors challenge ya mbere guhinduka ni gihe umuntu yiyumvira impinduka ivuye hanze yiwe. Umuntu akiciyumvira guhinduka bivuye hanze yiwe ntaragira guhinduka. Umuntu ategereza kwanza gufata responsibility. Twese tuvuga ati responsibility. Twese tuvuga ati responsibility. Vuga ati guhinduka ni responsibility yanje. Tuvuga ati guhinduka nuruhara rwanje.
tongeze tuvuga ati guhinduka ndabifisemwo uruhara. Jigiye naheba inzoga naradesize kuziheba. Ngari undi muntu ataraziheba aguma abwira Imana ati Imana fasha guheba inzoga. Guheba inzoga uradesida kuziheba, Imana ikaguheza inyota. Haleluya. Icyaha cyose nahevye naradesize gufata ingingo, hama Imana ishigikira ingingo yanje. Deke rero abantu bigishijwe ngo ikintu cyose ugomba guheba uja imbere y'Imana, hamuka cyuvata ingingo nimufise ukitega mu Imana izobihindura. Imana ishobora guhindura ikintu na kimwe utararambirwa. Tugezo kubanza kuvuga ati no ibi bintu bikubinjana ahantu habi, ndahisemo kubihindura mu buzima bwanje. Amen. Iyo ni intambamyi imwe yo guhinduka.